ndakubwira abana b'abantu bavyara abantu nta mwana w'umuntu avyara marayika kujya kurongora ntibituma umuntu atakaza karagiteri y'umuntu uca uhinduka umumarayika cyangwa ujya muntu mwubakanye ngo acacike umumarayika no afise karagiteri ziwe afise ivyiyumviro vyiwe afise ingene abona ibintu mu yindi mvugo kubaka nico gituma tubahanura minsi yose ugiye kubaka wa mukobwa wa mugabo yego fiyanse yagenze neza mwara nisabu ariko ivyo mwinjiyemo so umunyenga muzoje kuvyitiranya mu rugo ntuzopfa ubwubatse udafise ukwihangana udafise n'umutima utanga imbabazi ikirengeye muri byose umushinga wa byose ukunda iyo ukunda umuntu rero ntumukunda mu gihe akora ibintu byiza gusa n'ibibi navyo ndabimukundira yaba Imana ikundira abantu gukora ibyiza iba yaraturimbuye ikarema abandi iba yaratumaze ninde ariho yokunda nta n'umwe rero gukunda umugore wawe gusaba yuko ibintu byose biba bitameze neza kuri we mu biganire ibihinduka bihinduke nimba hari byase guhinduka ubyihanganire kuko nawe ni vice versa nawe kwihanganira ivyo kubaka rero no kwirengagiza kandi washaka kuvuga ibintu byose ku murongo petit paradis no kubereka nujya muntu agukunda n'amadefo yawe nujya muntu ubona ko ari bitagenda neza mugabo ugasanga nubwo byo bihari urukundo ruraza rukabirengera urukundo rukagumana control mu yindi mvugo niko paradikete naye ikintu cyose kibaye wari utora imihini ugatora ibimamiro ngo byo ukavuga ngo baraguheza ngo bahushije isezerano uzoje kubakana nande ugomba kubimenya yuko mu rugo hari ibyo zo kwihanganira yuko uteza kumukunda wamutwaye amaso abiri ameze neza ejo rimwe rigahuma iryo ryahumye ntabyo usubira kubona kirazira ko naribona kumubona birabona Dico Entertainment. Bo amadivorce ahantu ari karamba cyane ubu n'ubusambaye cyane bukabije b'abana n'abakobwa b'ibikumi batararongorwa rero ugasanga ageze ko aje kurongorwa yasambanye n'abantu b'ubwoko bwinshi b'ibitsina bitandukanye mu ngano zabyo ku buryo agera ahantu kujya kurongorwa ayumva atagishobora kubumva n'igitsina kimwe yagiye kurongorwa gusa kubera n'iteka kandi ni no kunezeza ababyeyi mugabo muri we ibanga ryo kubaka urugo atagiye mujanye ico gihe ugasanga wa muntu agiye kumujyana mu nzu ahagomba kumufata yuko agomba kuba wiwe wenyene kandi ko basezeranye uwundi nawe muri we bikanga niba abantu tuza wumva bagiye no kuburana kugira ngo kuje ntakwiriza none yo kwiza gute umwana yataye gusamba imyaka 15 umukobwa sibyo baramuciye ince ziragiye 15 ahereye aho abasore banganye imyaka abamusumbye imyaka abagabo bubatse abatama mbere ngo bikundira abatama muri iyi minsi uko byagiye biragenda mu mutima iwe yaramaze kwakira ko ari umugore w'abagabo benshi kuza muri iryo bohero ryo kwitwara umugore w'umugabo umwe bikamunanira agatoroka bihinduka ibohero hanyuma icya kabiri harimo n'ikintu cy'ubumaraya cinyegejemo kitavugwa kubera atari indaya zero zijya kwibarabara mugabo abahungu bose cyane abagabo basambaye nawe nta nubwo bava atamuhaye amahera bamwe bamugura amatelefone abandi udukado tundi abandi inoti ngo ni yitagisi abandi ugasanga n'abagura imiduga ugasanga umwana w'umukobwa iwabo bajya umuceri n'ibiharage bitagira amavuta mugabo afite telefone y'imiliyoni 10 yego macho matatu abagabo nabo ngo bamaze kumushikana muhira ugasanga mu mutwe byaramaze kwimarikamo ko igihe cyose ajyamaye n'umuntu hari ikintu amuha wewe ugasanga wa mugabo nta nameze samubwiye nakakari haroroka ntaroza wa mugabo wiwe wo munzu wewe usanga babagenzi be bakera korodone yazigumanye hari n'abamukurikira bagatega naho wagiye kuri uwo n'ubundi twarasangira n'abandi urasubira ugaruka ndamutse urabyumva hamba ikindi nacyo kindi bashobora no kwahukana kubera kutihanganira ubukene bw'abagabo babo usanga uwo muntu
yamenyereye ko amasohoka minsi yose canke akarya amafaranga y'abantu batandukanye wamushikana muri gace uvuga ati y'umunyu yabuze burya icayi ryo nta mata arimo tuzurwa mu karo agace yibuka yuko hari wamujana kwitanganika agakomanda akaja muri bifa akagira ibyo ashatse kavuga ati none umuntu uhamagara naka ntacyo yomarira yamubwira ati ahubwo uraza ahubwo abagabo nabo urabazi b'abasubashuzi aravuga ati uraza umugabo yabimenya umugore yamuciye inyuma zikaba induru bakaba ari aho kanya icakane bishobora kuva no ku magara make abahungu bubu nta nguvu bagira wapi oya kandi baterura ivyuma bagakora n'amasiporo menshi oya baterura ivyuma bakajya nabijya binini vy'ingurube kugira bavyimbe bikiriza gusa rero nabyo binini vy'ingurube ntitubizi usanga yabyimbye usanga alimentation abantu bafungura jewe usanga nta ngufu bagira wari uzi ngo bavyimbishwa n'iki yaho nibaza ati mwana nje hari umusore nje niko nka pati n'ibinini vy'ingurube barya nta birazwa uravyumva gahe usanga nimba uwo mugore cyangwa uwo mukobwa yakuze ashobora kubana n'abagabo 3-4 ku munsi mu bitanda bitandukanye sivyo umwe ntuzitura mugenda mwene zingana muri yamenyereye byinshi agahura n'umugabo yifitiye stress nazo rero zibloka imitsi yose uravyumva wowe atangura kugira ibyo ugira mu kanya kaburi imyonje ugasanga utangiye kwiyagaba mutwe ibintu biragucanze mu yindi mvugo ugasanga yamagara make yawe aratumye umugore avuga atoya zoja hano baguriza ibitigiri nari imenyereye hari ibitigiri adashika k'uyu muntu nubwo bya bine nzogukunda nagusonere mu magorwa no mu mahimbe ubu imbere ya padiri na pasitore n'imbere y'ababyeyi yabaye poeme ivugwa n'uwo ari we wese mugabo bakabivuga bitavuye ku mutima rega je namwe mvuga ikindi kintu igituma kera abantu baguma mu ngo nuko baje kurongora amasugi ahanini byarakontribiwa cyane kubera nta wundi mugabo yabazi amakomparizo yarahari oya mugabo no munsi nico gituma mbwira abantu yemwe na leta no ntazoyibwire bavyige ko neza hariho imanza zigomba kuvamo nko mu bukwe bwa ubukwe muri mariage imanza zo gutwikurura barakwiye kuzihagarika gutwikurura ikino tuzi umugenzo wo gutwikura ingene wari umeze ubu uraba je mba nibaza ko babigiranye nk'umugigwa gute gutwikurura kera wabanza ukararana n'umugeni wawe mukararana mu gaco mu gaca bwaca mu gitondo iyo wasanze umukobwa yaragize indero nziza akitwara neza mu bukumi bwiwe niho bita gucija uno munsi hari umukobwa cyangwa muri no minsi yitwa umucanje hano nabiretse ibyo umukobwa agenda afise abagabo 1000 cyangwa 100 umuhungu nawe agenda yagize ama experience atagira uko angana ku bakobwa no ku bagore uravyumva none kwitwa abacanje gute icakabiri yaragenda yasanga icyo zirahari ibyo bajyamye ko barayeko byabiri ko amaraso byinshi uyu hacicitse araboneka ibimenyetso izo mpuzu mu gitondo baza kuvuga ati waraye gute gusuzuma waraye gute bagaheza bakazirenza ku mukingo bakaziterera muri salo babona ziriko amaraso bakavuga ati umukobwa yarakire muri ico gihe rero muri ico gitondo nyene hariho intumwa zivuga bo mukobwa zikazindukira agiye kurongorwa kugira ngo baje kubaza yuko bo kwitegura bakaza gutwikura iyo basanze umukobwa we yitwaye neza baca batekerera inzoga iyo nzoga baca bayishiramo umukeke uzivye epfo na ruguru iyindi mvugo niyo message barukiye abavyeyi biwe bati mwareze neza umuvye umwana wawe twasanze atangoroji ibintu bikimeze neza nimuze iyo basanze rero basanze akanyoni karagurutse umuhungu yaratuma urutoki mu kirere uravyumva uranyumva baca bafata umukeke uciye hose utobotse epfo na ruguru bakawutara muri ya nzoga batishira abavyeyi biwe ico gihe kwari message kuvuga ati inkwano ntimurye
zaragaruka zaragaruka nyene aricyo bita gukorana rero haca haba gutwikura byacu bisiba hagaca haba icicaro c'abatama abavyeyi b'umukobwa n'ab'umuhungu bari kumwe n'abashinga ntahe kugira bumvikane igikurikira hari igihe bamwe basubiza ingwara bakazisubiza n'igihe bavuga bati ntaco nagumaha mugabe inkoho twaguhaye turazigabura garukana inusu none bose gare bose uno munsi ugiye kuraba abantu bagiye ngaho ngo ni muri mariage ese bisibere muri sale ngaha mu kanya gato kaza wumva ngo raba ngo mbe muri teza utunyoni ngo mwizubaza gatoya ngo mu kanya tugatwikura umuhungu akaja ubundi umukobwa harya bakaja kwishanja gusa bagasaba guhura baga atwikuriye nico bituma rero bakwiye kumenya yuko hari ibintu bimwe bimwe kamene bikwiye kuvamo none umukobwa azi yuko inshi atacibuka n'ahazitereye hariho rero abantu batibuka inshi bazitaye kugeza igihe anibagirwa wese hari abantu utumubaza iyo zatakaye bahakubwiye kuko yahereye kera aca arakomeza uretse nka wundi yabesha ngo yagize hemorrhagie interne yapfiriye imbere uwavuga ni ukuri bakavuga ati n'urubanza dupanga rwo gutwikureka turukure cyangwa ugatwikurura umuntu yagiye kurongorwa afise inda sibyo kibari rero nibaza yuko rero ibintu byinshi bituma uno munsi abantu bahukana nivyo hari n'abakobwa uno munsi baje kurongorwa mu mutwe babizi neza yuko batazoguma mu rugo bagategura divorce avant mariage akagenda mu kayaza kubishiramo aba yabiyanga aho ati rero bose ndamubona avize imodoka zibiri ndamubona ujya muhungu arafise ibintu avize n'inzu avize n'amafaranga afise ibi n'ibi ati jewe rero reka ndamukorereko nemera ndongore hanyuma nashikayo tuzoryama indwi zibiri cenge ndavuge ati jewe urugo rurase usubire muri tribunal nti shaka divorce karikire yakoze niyi muri za nzu zibiri abaze ko sentare ntari muhimwe muri ya miduga ibiri abaze ko sentare ntari muhimwe bya bifaranga ufise kuri konti mutemamo hagati akavuga ati ibyo byose kuryamana w'indwi zibiri nta ruhombo nzoba nagize n'iyindi mwa y'ububandi bate hambavu y'ikintu mwavuze citwa kuzigama ubusugi hari ikindi kintu coba catunze basokuru kugira ingo zabo zirambe canke abantu bofatira ko kugira turonke ingo zitaguma muri iyo zuguruzuguru bo bwa mbere ho uraze ko kera usambanye ubusugi bwawe bakabuca cyangwa ukagira ikinyendaro igihano cyari cyo gupfa yari pene capital cyo bita urusuma nyeze mu kizi pana ho kwica bisanzwe bakujuguye y'ubute ku buryo zina mukobwa wese yaririnda ku buryo ico kintu nakimubariye ntivyanabaho nono kandi ugasanga rimwe na rimwe abakobwa n'abahungu ntaho bahurira wese akaba benshi bakagira n'ubukwe batazinanye ubu bintu byaragize ni ibintu byabaye ni ibi ni upset byaracuramye kubera kera abavyeyi nibo barondera umugeni umusore wabo mugabo no munsi umusore niwe barondera umukazana abavyeyi biwe kandi abavyeyi mu kurondera umugeni baraperereza hari abantu bitwa baranzi bakubwira barondera umuntu azi uwo mwana uwo mukobwa kuva akivuka ingeso ziwe n'ibikorwa ingenda byitunganyamo bakamenya n'umuryango w'iwabo umeze gute inyifato yabo iteye ngwiki bakamuzana babiri hama ikindi naco umukobwa agiye kubaka cyo kimwe n'umuhungu agiye yubatse babaha impanuro hakiri kare babagira formation hakiri kare ku buryo bavuga ati mu makosa atemewe mu rugo kwaho kana ko kana bakibumbisha nk'ikosa ritemewe ikosa ritemewe kuko nyina w'umuntu abaye nasenga bavuga ati natwe bijya uzosangayo niwasanga umugambi azo kunuku natwe wacu niko barameze wigeze ubona tugaruka cyangwa dutera amaruhu genda hariya umenye ngo
niko zubakwa. Ako kajambo kumbe nico gituma ugiye kubiraba kera umugeni agiye kubaka yagenda ararira niyo urubanza rw'ubukwe rugeze abibo bagasezera yasigara ararira ku buryo agira ati ndagowe habwa ry'amarira nyene yava kuki muga harabavuga yuko ubwa mbere hoho barizwa nuko bagiye kugirirwa ibintu batari bwambere bagiye kubacinje birababaza uravyumva uno munsi arabura ubona arira kandi bagomba telefone umugabo ugeze ko muri twacerewe ngo ugeze amasaha ngo byagenze uravyumva bararira kubera barababwiye bati ubwa mbere hari ibintu umugabo hava gukorera kandi itoro ya mbere birababaza uravyumva wihangane twese niko bimeze icaka rero ati hari igihe umugabo uzoshika gukubita uzokubitwa kuko natwe turakubitwa babibona uze wihangane uryumeko ntutumara amazi uzovengura birakunaniye menya gumayo gumayo ahubwo nibyo anakugora uzoza urasaba kuko abagore kera mu kuja iwabo byasa nuko basaba ikonje akabwira umugabo ati nagomba uruhushya nzoje kumara iminsi 3 muhira aho yabagiye kwa nyina no kuraba inasenga babwira ati aho bigeze meze kunuku none iyi stade ndavifatemo gute bakamumarana iminsi bamubwira akazosubirayo yase gukamirika kandi ago ashobora afise inkomezi zo kwafronta ibindi bintu abona yuko bishobora kuba bimugora mu rugo uno munsi ni ngorane uno munsi umwana wawe abavyeyi benshi no batuma abana baho kantu arashikaho yamubwira ati mama yankankamiye byageze kunuku ati wigarukira ati aho ari uryama hari uwundi ahari ugasanga baratanga n'impigi zo gutuma abana babo badashigo umuhungu wawe ugasanga wamuhaye umugeni mugabo minsi yose akamba aza kurya saa sita iwabo kandi waramusohora agatahaze avuye kwa nyina uwo muntu azokubaka gute uyu waba ameze nk'utarana none wumva urwo rugo rwabo ntirwagira ingorane wewe nk'umuvyeyi utakontribuye warabigizemo uruhara aho rero no kuraba neza kandi hoho uretse kwahukana aho bigeze ubuye benshi bakora ko no kuraba batazoroba yego hari abantu bakubwira ati je sinzoroba kwera ati nzorondera umuhungu abyarire byara umwana umwe canke babiri aya mastress yo mu rugo jewe wapi hanyuma ikindi naco amasese akwepa naye rimwe na rimwe wamwidegeye byo kuja mu bagabo benshi kubera ko yumva ko niyaje kuri umugabo azobaye nk'ubwiye umuhungu nawe navuga ati genzo urabontera inda byo kurongora je mbona bigoye kubera iki naya mavesi nizi ngorane yumva na bagenzi bari kurarongora kavuga ati je ibi bintu rero ko navyumva bya bintu ingorane cyangwa ati rero jewe kugira niyorohereza genzo urabontera inda ndayemere mugabo mvuge ko tutarongorana zorera umwana kugira ngo na wene yibananize bya bintu by'umwidegemvyo by'ibishuga mabi ibikorwa bindi byaho hirya no hino byose aguma nuranura igitsina hagisanze ata muntu ashika mwimoteza muhira ngo mwiparufe ngo wayikuye abantu bagasaba mugabo naho n'ibintu bitujana ahantu habi gukomera k'umuryango nizo nguvu z'igihugu tume basinya ibi by'amakontra y'abazungu mu gahingo zibeho oya vugaje tuzomarana imyaka Bibiliya ndabivuga guki oya yavuze ngo uzosiga so na nyoko murongorane hama mubane akaramata akaramata urabyumva ndabyumva ni ibihe byose ibihe akajambo kandi batakunda kongera ubutagitandukana Bibiliya ni yakongera rero iterambere ryose ry'amategeko rizoza rivuguza Bibiliya ya Antikristo je ntabyo nzoshigikira zobana yavuga ukuri muge ntibubishoboye naro utabishoboye nagomba reke mugabo umuco n'uyu Dico Entertainment.